Biratayisoni kumva yuko uri Fanny Lavine Amede yafashije kuvugitangura cinema ugacho sohora Amede we muri cinema yawe ne Fanny reka ne Fanny yamusohoye none si saba no Fanny yarahagurutse imbere aho sawa si Fanny Fanny ntiyo kubaka ivyo bintu none gute wowe utokubaka ivyo bintu ukacishira abantu bokubaka ibintu nawe utokubaho ibi bintu bya lancement abantu barimo barategura amalancement nabaye gasopo iyi gasopo nayihaye abakinyi bose ba cinema barimo barategura amalancement muri ko muratuma amaza turaza guhera kuyabere abere yakoze lancement nziza cyane nta mukinyi wa cinema n'umwegeza afatwa nabi kwa abere ariko kacumbwira lancement Mimi yari bien organisé ariko komite yayo zero ndayihaye zero yo bigita lancement basora Amede yarasohoye Amede ariye muri igikorwa baramuzibiye Amede yarasohoye ariye musibaranzibiye basohoye naje kuvuga niba Mimi yashobora kwizera abantu bigenda kunu ariko bikaba bigeze ku rwego guko Amede ashika Umupresidenti igikorwa ciwe yakoresheje n'umupira mushasha bagacha musubiza inyuma za Gimana apana Amede gusa bosi wafanga sijatanze 3 millions si bosi uyu mugabo bamubwiye ati mvuze ngo iki utagira senkari uzazanye 50,000 sohoka denini umuMC baramusohora zina Gimana man none ivyo bintu mutegura amaransema mukaza gusha muri staff abantu batazi cinema nibiki mu majambo yatanzwe mu majambo yavugiwe hajya BMT barayishize hasi kukwego yasubijwe inyuma nyiri urubanza umusubiza inyuma asubijwe inyuma na timu yiwe jewe nabasanze hanze X-ray ntuzenya niji na Amede giti niwaje kudutora hasi twaragize isoni baba twabanje gukonsoma aho rero ako gatufa Amede yagize nawe cyo icarakiko bice bisubira bimubako ariko Amede ni yatari karaso Bavano kara kajembe no yarari kadoniyo yarari mugabo nweshi nibazi yuko yarari no mwijasa kadona credit nimwe bigeze bamwa nko mukogwa tuzi arimo aritanga sana mu bikogwa yatawe burebure na yahandi nukuvuga yana kubwire sivyo kiri nacho ariko tubona Amede ashira kira munda kuri stat ariko na Amede YouTube channel na Amede nakwiye kumugarukako Amede acha kufa karinzi so gucabo gufe ubwo Amede naro muri ndahazi baje batije kwa sabasi mane reka terura intebe ndake voilà na wantu bashaka kutugera Amede ibintu mwe muri ko murabona nk'ubu reka terura intebe uguya kwa murenze yicaye intebe barayimukura ko bayishira ku yundi muntu aho Amede ntiwamukura Amede ntiyaricaye sivyo vyivyo none wewe uza gutora mu president atazi igihe kugute je mihosho je hehe na hehe kozwe n'abantu bake nasoro nakutse Mungu ni bijya mbere yanyuma je muzanye muri case danso yari yicaye inyuma yiwanje muri lance yaranyifotoreje ko ndagara ngo yari yakwifotoreje ko wicara inyuma yawe bisigura ko kwifotoreje ko jewe twaganiriye kuva mu muduga twashikiye rimwe Nzoro parikangana aparika nkaje tuvana mu muduga na Iva tuza tuganira gushikara duga ganiro indasabika hehe na hehe je Nzoro nubwo yo batanzirika zimba wewe unzi ne n'umusumvye zina navyo nzi navyo canke nawe ntunzi mwihakane face to face urumva mani usajicho namonye Nzoro ari entertaining sana nta mutima mu babishira ari entertaining ntabwo iyo bayavuze ngo nazigiye kukumbera tanze ubwo yabivuze ko yazijewe ntagaherano nzoca n'ubundi ndabigarukako igituma nimwe nabivuga nabisubirako vyarigarukije no kwa Fanny abo baswije inyuma Amede na Kado na Chris na Nyama BMT yicunge none yana kubaze nimba uvuga ngo ni kubera izina riba rikiri hasi Kado ntibamuzi Amede ntibamuzi Chris ntibamuzi twe twagiye kwifoteza kuri Pampers na Cotex Chris yifoteza kuri Cotex naza kwifoto ishire umujama bagacha turimo turatego iyo lance bagacha musubiza inyuma rero gacwafanye nakubwira ngo kwifotoreza kuri Cotex nibisigura kuca winjira ku buntu mu gitegeko rihari ryuko winjira urisha kano kantu mukumve mwabagabo ese kugira izina bivuze ko ucuviyora amategeko usanze hano bari na Esther nishi yazanye abarenze abo bamubwiye yasubiye inyuma akeza nishi ntiyigeza performing Amede jewe nasanze agiye yari muri piscine ambwiye ati jewe kuruna kaniye shika bagiye hamwe inyuma namutelefone Amede ambwiye ngo turi inyuma ngiye nsanga amosozi yabishe twebwe twabibarire yaba nabwo ati none duhamagare ntare cyangwa Fanny banzureke turaciruhutsa abakinyi ba cinema basigaye bavyimbye urana nka Reminayisi ya Karore Reminayisi yakoze cinema nyamba yitwa Kibebe aheruka gusuzugura Iva amuhana n'imbwa nyene yamubwiye ngo
reka ndaguha nimero uze kwandikira uyu muntu aca guha email iyo email uzokwandikira ko secretary aguhe mu ajwe wiwe uwo mwajwe wiwe azoca guha nimero uzoca ko kugira ngo baguhe umwanya uzoza kubimariza bombo kuranje Mama Kwizera inkuru y'umunezero sha amatwi nabiri urabona mu ntara ya Gitega hasigaye hari ikigo c'ubuvuzi kama citwa inshuti ya bose hewe sabikora gute yo ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose gifasha abajya abantu bose bagenda na zandwara nizi yo nozidondagura nkazima urabona abajya abantu bose bafise indwara y'igisukari gute hypertension amaso infection igitigu hepatite B na C zamibe umusipa abafise ikibazo ca estoma amafyigo ibivyimba umugongo rheumatisme asima kudadarara iziba ry'imitsi indwara z'urukoba intandara kumeneka umutwe bidahera ingaburo ku bavyeyi bibungenze kongereza inguvu ku bubakanye imvune amakonyera sinezite babana basobaho baryamye ico kigo kirabafasha cane benshi kimaze gufasha baragishingira intare n'abajya abantu vyananiranye yuko baheba itabi baba bukozeko sabwe erega ca kigo kirakomeye aho kidakomeye uyobewe yuko n'abasokuru bivuza imiti kama gusa kandi hewe none ico kigo gikorera he ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka akurakuri 79 amajana 756 amajana 951 canke kuri 69 ijana na 99 amajana 247 inshuti ya bose ni inshuti yawe inshuti ya bose ubuzima butatse amagara meza man wagize neza guhitamwo Dico Entertainment ndagushimire aho uri hose amasanamu yakoro nkaya ni santere z'abayafashemwo jewe ndacari wawe ndi kuri yo Leonce Desan mugari Dr. Vlog aka Dico aka the ambassador tukakubwira ngo from zero to hero we the champions one opportunity to more possibilities byanka vyakunda tuba twahigereye tumeze neza today I got my homeboys umwe yitwa Giheko all the way from Honest Empire unaona ushaka kumwite CEO wa tubigenze gute kimatanye n'ibindi bintu byinshi he is a living legend nyirenine mana riyo nkibisanzwe ndahera kuri mukuru je niko ndavye mukuru ninde anyway mukuru ninde yafise umugore ma anago turi mu byingo n'imiryango yego ninde afise umugore muri mwego ninde yubatse no musi twese turapanze Legend abamu kuri legend asubwanwa bwinshi basi nawe uri kuraza no mwaka bwaje shaka nafise bwinshi agira bwakwa bwinshi sindabumera man ndacyari umwana je ya mumeze neza basore banje ego turaho hello bakunzi ba Diki cyangwa cyafite Dico Entertainment yeah man biga bisara kuri centre wene babona ari gado man kweli kumeza urutoke nk'aba DJ bo mu rushenge nibo mu mujya wa gitari bagumiza yo kansumba zose nawe bose niba nakubaza nabona kumeze neza no kwara mazi miso kubiswe na grippe bana ariko nagarutse ijwi barizibuye ako ngo grippe ngo fangasi iravura grippe none ujya mujama byapfiriye iya mubira kugira ngo iyi grippe mufatanye na byemere ari fangasi irayivura ariko kandi ubu kuba nagarutse ijwi rikagaruka ndiko nabifashwamwe n'ikigo inshuti ya bose ako ico kigo ngo akanyabugabo ngo gikoraho usanga na Dico ari hafi ntabwo akanyabugabo kandi ko ngo ni hafi ya nako jewe ni marasa ya kigo ngo ku kintu kijanye n'akanyabugabo ngo ni kujisha ariko ukunzi no kwirwa nditura ikigo hageze kuduka Kilimanjaro
ni hatari. So nuko jemba ndabakiriye kabisa umundamukiriza abantu anyway baba babakumbuye uno musi nabakiriye nk'aba analyst nabakiriye nk'abamenyesha makuru ku rundi ruhande nabakiriye nk'abantu bari mu mwuga wa cinema bazimwo byinshi cyane mundamukiriza abantu babakumbuye cyane. Twebwe tugira ngo turamutse abantu kuri Dico Entertainment mani icano yavuye kure mbere ko abakobwa benshi mani n'aba commentaire abo nibo tuba dukeneye shira ko ngo beza nabona amafoto yabo kweje ahubwo we Dico uzotegure meet and greet y'abafana ba Ceshiramwe abakobwa gusa abahungu ndabireka ya bose n'abahungu n'abakobwa bazoze bose turamukanye je icano ku musu gendura hera niko mbona igendera duga sana ma felicitation asante 113 naye nabona agumiza y'urutoke mugare muze muravugana kumiza urutoke kubera uvuze ngagumizayo nitubitakora wumva handi hantu nko mu Dico canke handi hantu rero je vraiment ndabashimiye ndamutsa n'abantu bagerageza kudukurikirana turabakunda sana turabemera sana tuze turabashimira mu gihari. Thank you so much kabisa legend wewe ngo ni bya bindi ni muri kwa rukundo muri bwabo mwenyine uyu mugabo basereva byose n'urukundo akarubahereza mba nabahereje nk'umuntu afise umutima wagutse kana muri sinema nawe nabonye umenye ivy'inkundo byaganguye oya muri sinema turakundana gose kugeza igihe legend avuga mu rukundo n'umuntu nagihe kakagaruka kavugwa mu rukundo n'uwo nyene imagine hatanguye nde nini ngira tugwani hakiri kare mani bigisho bujawi share bujawi yarandi umwana aro filime mwakoze mengerwa niyo nanditse bujawi share Lavage Entertainment bujawi share mugaje rero umudemu wapi no sharing ngira umudemu nini ukeneye tumugarukane mu Erabije niyo mwana wibaza ngo hari umugenzi tabutinya sami byo kwigisha na mugenzi ku nyama y'umwa oya iyo mugeze aho hantu ngo muratakana kubi oya ariko rero legend tumaze kuba twahuriye mu ico kintu je ubwanje kubera ni izi mbaraga mfise yo zigera kuramwo atagisabwe oya je ndagukunda je ubwanje ndikuramwo gihe kuzi ikintu gihari woba witahura cyane kubera birateye ubwoba kumva ko uhurira mu murima witwa urukundo ukawuhuriramwo na nyirawo Doctor of Love uwo muntu wo mutsinda kwe cyane kuramwo neza kuneza kona rero bari nko kuja kona ombe tumurima n'uwawe jewe bishitse nkaza no two nshoboye hanyuma nkagira kurekera umurima ariko roho byo sinamumenya zagima urazi ikintu gihari hasi umudemo yavuze ati bakwita giheko mu buryo bw'urukundo naje bakita legend mu buryo bw'urukundo ariko ubundi roje yewe niko abantu bava batanga kutariko hari benshi bagize commentaire nakunze bavuze bati ese ubundi ibyarinze ibyashikire nini sinzi ko kwarukunde fana cyaye kwarukuri ngo kwarukuri bati ubundi umukoci yagiye mu kibuga abakwiye ruje gusa abakwiye kwifataga na John na Faye arinza shika mu kibuga no gusoba muri stade yose uzaza umukoci nakina uwo muri rero tuhebera bene aba ibiyeko by'urukundo hanyuma rero twebwe abakoca tukajinga abo ba Vinicius bakicengera bayami byagati mu kibuga bombi nimero zinga wewe which satira zose jeno mugani ya Mbappe yo ikina ya Mbappe komenga ari utagose mu kwiruka wewe se ubona biboro n'ibisaba umuntu yiruka cyane uri bigura integese ubwo tino tuma mu munyezamu magarara ahantu hamwe kuva ku munota wa mbere kugera ku wa nyuma n'unyongera atama korosi kwisanu ntarenga abumvise haciye none atinya kwinjiza ariko nanje apa nunyinjiza twedunza dukina jewe ngira niyo nimero ngene nzo bakina winjize na ba defense defense yes we wa mugaba ni muri zitatu wa mufana wa Real kwicenda nimero cyane ni muzo kwinjiza mu bataka manini abari mu bataka bo nukuvuga mu defenseur bo hagati kuri ni muri zitatu zine zitanu umwe abari hagati na babiri baba bari Umuze. Tandatu nawakoliki. Tandatu nawali mwari ya mubataka. Twamaze kugenda. Ari nyuma ya witegata. Urokina zitandatu. Oya je n'umwanyeza mu ntunyinjitse sida kwinjitse. Nitwinjizanye. Ntunyinjitse nanje nabwo nza kukwinjitse. Yo nuwataka muri truwafa nakuraye.
muri turafa abatatsi benshi muri turafa nta mwatatsi arimwo mwatatsi yarimwo yariva yakuwemwo atagisabwe Norasi yamubwiye ngo uri intare nanjye ndiyindi intare zibiri nziga zihurira mu ishyamba nawe ka karoti intare mu ishyamba cyane urumva intare yarimwo iraza iva intare ashitse bambwiye ati mvuze ngo iki oya nimba iva yaratangiye kwidodoresha mu murima w'intare hariya nta burofa ntawo bimenya cyane ariko gusa nkabyo ofete ntawo bimenya ofete mugani wa mujama mwe musingana ngo ofete nyene na ofete ntawo so nakireba n'abagabo ndabakumbuye kabisa twaherukana last time twari mu maransema bihava bingora kuvuga ngo niyande kubera habaye nyinshi zose tuzihuriramwo maze nkengurukira umugabo yitwa Giheko numwe mu bantu bashobora kuba baratabuje amatike y'indege menshi kugeza igihe agenda mu ndwi imwe tukamubona yagarutse aje kwitabira ano maransema bwana Renine sinzi uburyo uri kurabona bino bikogwa je mbona n'amaransema yabaye menshi mbere barekana ko yibutse yuko ayo matike y'indege harimo ayo King Diodone yamuhaye ideni yarabitubwiye kuri lancement ya Mimi ego ngo arakopesha muri nuze ofete reka turi serieux niba ushaka kugira urugendo rwiza genda muri King's Travel ahubwo ushaka ideni neza oya ideni ntibapfa umuntu wese bari haye mon frère none bose akantu nene navuze ni usangwa amadeni yabaye menshi mu ngendo zawe tuhava tuvuga ngo ukeneye gukopeshwa mu bijanye no kwiyunguruza kw'indege King Diodone yabivuze jewe je nasabiye ideni umuntu ntazi nawe nyene King Diodone atamuzi kandi niko yimereye donc ujya n'umukozi w'Imana iyo arimo akora ibintu kenshi abikora kubera umuhamagaro nta bintu nabimwe akora bidasengeye iyo mfashe itike yari ambanzi yuko ngenda ndi safe kuko itike ibisengeye ntabwo ari kubera ntabwo ngenda gutabuzi wiwe kubera ideni ni kubera nshaka insurance kwanza y'urugendo rw'iwanje nako de plus n'itike bimeze kwibe yigiza ni deni ararima nanarisabira n'abandi uretse yajewe n'abandi naho nagatararima kubera ko kuwa Mungu yakagombye kuja gusengera kwa King Diodone ngo yaratinye kubera atari bwari oya icatumye nagenda uziko je ni nyideni gusumba umuntu anyanki masi icatumye si wagusenga vraiment naraye najamye nevye nikangura nevye wari waraye uragira naraye mboreho tumura apaga gusenga arayaborewe cyo tumura rero ngo ikintu kimwe wamenya duheraheza kishi kwiki ikintu citike namze Diodone vraiment arimo anengo arafasha cyane ugwaruka bo asanzwe ifite amahera yiwe bijya bintu ntiyabikoze kubera urondera amahera umumvo zo gufasha abantu nico gituma natwe nk'abantu twabimenye ava twagiye turamushigikira n'abandi bajene bakunda gutravolinga muze mutahurize amatike arazimbutse ni ukabikeza mushaka contact nayo ndaza kuyibana ari kandi bafite amajyatsi baba babibye abantu barabiba abantu bakaba amatike ya fake ukagenda ku kibuga cy'indege ugashugaruka bagwaye amatike atariyo ugasanga ale gusa ruturu bakaguhenda kariyo ukaza guhera mu mahanga bivuze iki ugiye ku muntu uzi mwizeranye bari ibintu bimeze neza ndashaka kuzimira rero genda kwa King Diodone abatunganirize murakoze cyane birumvikana ko turavuga kuri lancement arizo twanahuriyemwo mvuga ubujye Giheka amaze imisi atangaza abantu agenda agaruka none hejo bundi ubuyiciye umurya n'umurya canke n'umurya jya ntiba mu oya sizya nijya havyo kuzya iyo jya ni hari iwanyu ku mupaka w'intuze Giheka bagize gutya abonekana yiyambariye brand ashobora kuba yarazanye n'umunsi mu kiganiro yanditse ko ngo ariko amede gusamani tubashimira duhera imbere uyu mujama rero uyu mujama nawe numwe mu bajama ashobora kwambara uretse ko atari we wenyene ariko wamwambaye wenyene ubu nta yindi foto tubona nubwo duhava tuji inyuma niwe gusa urumva amede kubisanzwe nk'umuntu twagiye turakurikirana ibintu bijanye na cinema Renine akizitanga muri studio Renine agakora yitwa ngo sida yamaze abantu mu gisagara nginyanga kubwirwa ngibwirwa no kwa masa tukuye ngo hunga tabaka
iyo titre iyo sinema igihari na Amede yarimo arakora hasolinga kugeza no mwanya twavuga yuko tubona yuko afise achievement yageze ko bimwe mu byo abona nk'inzozi obabifise no rero kwambara umuntu yagize izo struggle abafise achievement nkazi yafise ubunyene muri jewe mvuga yuko niteka mba niteye kandi ni nakarorero keza mananze kandi urumva namateka yo duce tuyagaruka ko kubera ikintu nakoze aho nawe no kwambara nabandi bantu no bambara ariko iki gihe nari nahisemo kwambara kuko nangiye mu gikorwa nzi yuko yashizemo ingufu nyinshi cyane hari amarogo menshi ariko kandi si yose kuko hari imigwi myinshi kubera iki guhitamo ayo marogo nabonyemwo ya tubigenze entertainment Dico entertainment murabizi yuko Dico je page yambe nagiye ko kuri Facebook bampostinze mfise igikorwa kimwe gifise views majana nkangahe nk'amajana 2 yari nk'amajana 217 mu mwaka wose yari cinema yari muri ho mwoti Dico ni muri umuntu yatanga compromotinga aranzamura arafasha then aya marogo nashize ko n'abantu bagiye barashira itafari urugendo rwanje wawe nabonye ko niya tubigenze gute nawe yagize mu ruhero haramo mujama nawe tubigenze gute mwimisa yemwe aramfasha cyane wewe icyambere yabanje kumpa tere uyu mwaka yaduhaye tere tubiyagiramo sijeje nyene n'undi muntu wese ya cinema yogira ikini naco uyu nafashijwe n'abantu benshi yagiye arafasha iyo atabafasha batari kuronka opportunity zo kumfasha yes nico gituma nashizana rero ayo marago yose nka yose afise insiguro y'urugendo rwa nabonye ko niya Mimi Kay uno nawe asiguye iki muri karera Mimi rero ni mwana avuga cinema mba we wararenze arenze abo bose oya kubera Mimi ari mu bantu bemeye ndandika n'intoki wanje igikorwa kija kuri channel yiwe kandi kirakubita kimera neza cyane kirafata isura yiwanje yo muri cinema kirayizamura inama ubu niyo postinze ikintu kuri Facebook ashaka ifoto yiwanje ngo turagukumbuye na Mimi Mireille abantu benshi bazi ko tubana no mu nzu bivanye n'ijya mariage yaraje ijya cinema bivuze iki Mimi nawe sinaye kumwibagira kuko yashize kitafari komeye cyane mu rugendo rwa cinema yaje ariko Dico unkunde namubaza kantu ngaho ngira imana no musi ndi kumwe n'umenyesha makuru gihe ko ntawe ucike inama umengo ni zibiri hariho inama ya mbere ugifise ya mishatsi hariho n'inama ya kabiri waranavyibushe mbere kwanza warimosheje usa neza umeze fresh najya nasa neza ahubwo uvuga ati look zari zitandukanye ariko sinigeze sana bari ni byasanzwe yagiye wagira uramengo ry'intuze n'agakono gateka uburotse amafaranga ni sawa reka tubivuge neza ni sawa ariko rero ndiko na imigenderanire yari hagati yawe na Mimi ni kwamengo sico kimwe niyo mu nama igira kabiri kandi imigenderanire yo mu gice ca mbere ngo niba kagombye kubikomeye gose gusumba yo mu gice ca kabiri mu gice ca mbere mengo niwe wanditse cyane gusumba igice ca kabiri mengo cyane soda sabasi exactly iyo tandukaniro twavuga yuko ryo bajyapa ko en fait narabisiguye cinema ambe gituma ari je nanditse hanyuma switch sinazandika sinari mu karere bona tanze idée générale bagenda ba developer nubwo muvuga ngo ego ni sabasi yagiye ara developer ariko burya idée kenshi twaziganirako ivyo duhurije kakaba ari byo dukorerako rero jewe nabonetse mu ndwi imwe ca turashootinga cyandagenda ari imigenderanire mwe muvuga ahubwo mu misi ya mbere nabwo kariho nari proche ya Mimi cyane gusumba mwiyo misi ya nyuma kuko iyo misi sinari nino sinaba mu Burundi ba mu Buganda naje indwi imwe ca turashootinga yes imisi ya nyuma wakanzwe niki kitatumye imigenderanire ibandanya nk'iyambe nuko nari busy ntari mu kare none no bandi mu Burundi ngaraka kugendana na sister rega sister Mimi ni sister wanje jendi bro wiwe jendi bro wiwe man Bagenzi mu bro muzobiyewe oya man Mimi ariko no Mimi n'umwana mwiza wo gushigikira man none haro utamushigikiye ariko rero Mimi okay twacari ku nama umuntu reka gushigikira umuntu agumarira iri umundi umukenyeza arira arizwa n'umunezero no gushigikira ko kuko tuciye tuza gatoyi mu rukundo abantu bagira urukundo rwinshi naka brother aba mu migenderanire haba no mu mijyamiranire rero jewe keshi njyamba gake keshi marimo ndagenda
bivuze nimba twaragendanye ni mu migenderanire kubera umwanya wo kuryama ntawo ndaronka ndacirondetse none kuba no mu myicaranire kwicarana nawe ukana n'umuntu mu sinema mutaronka time yo kwicara ko no kwandika deja twandika niko twabonye ifoto ya Nyama ryamanye na Mimi ubundi bwo ni byari bisabe Nyama jinde ifoto ndayifise ngama iyo ntayo nabonye iyo foto bambaye ubusa oya bari bambaye oya Nyama yarafise amaye guterekana akora ku mashini Mimi nawe yarushe bona ko arushe aryamyamo none gihe kwitwa kuryama ari kuri tere bari baruhukanye none banaruhukanye umwe araryamye uwundi ari ku kazi iyo foto je nayiguha man ariko ubundi banaryamanye ikibazo cyo urumva umwe araryamye uwundi afise ikibazo ni icyaha atacacabayemo nta kibazo kibaca uretse ko Nyamangira ari umwana mwiza ubwo byari kwava bikunda we gukora ugakora nyine ugakora utegereje ngo uri kumwe na pro na sister ngiye ko jiya foto nayizi legend nashaka rero kwikora iro no kuvuga ngo Mimi aryamye hasi bari muri shooting oya bari bajyamye muri heartbeat ni heartbeat bari muri heartbeat nimba ari yonzi Nyama nawe yari kuri kamera yamutunze iyo bari bajyamye mu gitanda kimwe hari mu ntebe mani je najya foto nayizi bayipostinze mbere uyu munsi sawa reka ndaye kuzoyishire ko amatere bari intebe ko ari intebe imeze kuraha mundekere sister oya hari cyo tumugize none se oya twavuze ko Nyama ari mu mutima ari mwategura kubahacira mu nda ariko nitwaye bwagere kuricira mu nda twaye tukiri ku nama ariko inama nayo kwasa n'abayiheze n'abayihejeje je nimba mwibuka ahantu nari natanguye nariko ndibaza kuri ano maransema zimaze imisi ziba zikaba umusubirizo ejo bundi nasa nubaza abantu ngo urazi we Dico nakuvunye ibi bintu bya ransema abantu barimo barategura amaransema nabaye gasopo iyi gasopo ndayihaye abakenyi bose ba sinema barimo barategura amaransema bahera kuzaba muriko muratuma amaza kora marama turaza guhera kuyabere abere yakoze ransema nziza cyane ku rwego rwa sinema tugeze ko uyu munsi hano mu Burundi yari yatwetse akarorero keza iri bien organisé nta mukinyi wa sinema n'umwe yigeze afatwa nabi kwa abere barafise amafaranga n'abandi barakenya ukenye ntutegure ransema urumva nuko bimeze ariko ukacumbwira ransema Mimi yari bien organisé ariko komite yayo zero ndayihaye zero komite zari zibiri ransema Mimi mugihe abantu bakikugura bavuga ati ino ransema ni igitanga yo bigita ransema basora Amede yarasohoye Amede ariye muri igikorwa baramuzibiye Amede yarasohoye MC baranzibiye basohoye no kuvuga niba Mimi yashobora kwizera abantu niba ari mwategura ransema tegura ransema irimwo abantu bamenyereye sinema ko turi mu bya sinema tugoreke kwanza kurishira mu nda kira mu nda niki Amede niki kurishira mu nda Amede iyumvire gutegura igikorwa igategura igikorwa Amede yaracanditse arakidirectinga na timu yiwe kuri tere niwe yari muri organisation yategerezwa kuba ahari urumva yategereza kuba ahari tafu yose akamenya ati bigenda kunu ariko bikaba bigeze ku rwego rw'uko Amede ashika gupresenta igikorwa cyiwe yakoresheje n'umupira mushasha bagacha bamusubiza inyuma byagimana ariko ibyo bintu urashaka manze mumfashe Avredi Amede yarasubijwe inyuma apana Amede gusa bosi wafanga sijya atanze 3 millions si bosi uyu mugabo bamubwiye ati mvuze ngo iki utagira senkani uzazanye 50,000 sohoka bosi mwenyewe himself nagiye kandi yari mu bantu basponsorije ava no muri sara nako yagize yagize ishatanga Denis n'umuhensi baramusohora zina ry'Imana come on tugenda gute nukuri igiti ni waje kutwinjiza mu nyuma man none ivyo bintu mutegura amaransema mukaza gusha muri staff abantu batazi sinema nibiki nivyo nagire mvuga ubwo abo bantu nimbe ni protocol ni ndoje abantu bari ku muryango ubwo suko botaba bari bamenye ico muri kugira babahagarike none wewe utegura ransema gute ugashiramwe abantu batazi igihe ibaze batazi gute ushaka gukora ransema ugatushaka ku muryango umuntu atazi Amede nine bose wafangasi ariwe muntu awambye ashigikira abo rero nabo twagize gute twamenye timu yari ndende y'abantu batumiwe
y'abantu batumiwe abo mu magroupe ya Mede baje bambaye BMT ngo boss wacu ngo yare kuyengo bombe bamofu bose barabasohora none je ko batamugaritse nagumye ninjira direct wowe peut-être bakaba bari bakutse mubonye ngene yinjiye yari yombo Ijarase bari kunyombora bajya abantu kabacahe ijarase mbaye tegureza ariko tuze turagenda dutora utunenge kandi tunatanga gasopo nibize bisubira ibi bintu tegura cinema ushiremwe abantu muri staff bagize gute babirimo ariko jewe muntunga gato niko avuze ngo ntiyiyomboye jewe niko yabinze bajya babire bazana amakamera kwazi ko kamera batayizira acajamwe indani yamba shaki gira bura mugufinya sinabuze zina bari bijya bintu birasuzugura sanko de prise ikindi naco nakubwira mu majambo yatanzwe mu majambo yavugiwe hajya BMT barayishize hasi kukwego ariko sorry gato nubwo utagiye kure je ikintu ntigeze nemera mu mbabari sinumva uburyo nimwe mwatanze ariko namwe rero mwumve ngo none voilà très aho rero naye musibira mugaruka umeze ndakubwiza musibira mugaruka ko nine yari kare musinga bigenda gute nine ari kare musinga ntatangiye credit kuri BM hama muvuga gute ko Amede yoba yarahagariswe mu gihe Amede je ndamubona nka nyiri urubanza Amede ya nyiri urubanza ariko nije nakubwiye yasubijwe inyuma nyiri urubanza umusubiza inyuma gute asubijwe inyuma na timu yiwe jewe nabasanze hanze X-ray ntuzenya niji na Amede giti ni waje kudutora hasi twaragize isoni twabanje gukonsoma urubanza rwa giti rero giti wewe muce mufasha mubwire giti haza gutandukanira na Amede mu bijanye no gutegura ivyo bintu umbiriza ndakubwira programme ku mwanya wanyu Amede ari ku mwanya wanyuma we programme akazi ka BM tikana ko gupresenta abakinyi gusa arengeje ko yacha so ku mwanya wanyuma remerciement MC pastor BM ntaniyo niko ndabona kabisa ngaho ibaho ni director Amede pana BM présentation des acteurs ku mwanya ugira gatatu vasi basese ko director Amede présentation des acteurs ikindi naco nimba ari komite canke n'agakino canke agaturufu bayigize kugira agaturufu ko gusora umuntu mu bantu man ku bintu yaruye kuva 2008 aho rero ako gaturufu Amede yagize nawe cyo carakiga bice bisubira bimubako ariko Amede ni yatari karaso babona kara kajembege bavani turagira reka tuanze duheza akakantu kawaida mu bintu byakoze hajya twe twarabibonye yuko BMT yaregeje kure kadona credit nimwe bigeze bamwa nko mukobwa tuzi arimo aritanga sana mu bikorwa yanye no yarari kadoni yarari mugabo nweshi nibazi yuko yarari no mwijya sana ariko yaraboneka nyeze yaboneka Santreze yaramukweze ku makamera turamubona no kubwa ni none Santreze yaraserase yatoye burebure na yahandi nukuvuga yana kubwire sivyo uri murakorana igikorwa na BMT utegerezwa guha credit abantu batatu which one batatu harimo giti harimo Amede na Kado bazi BMT ni nini mugabo abantu batatu bategerezwa ko bafise umwanya no kuvugwa kenshi gusumba abandi bantu bose kuko nibiyo BMT tubona irimo irakora cyane nabo yaranabavuze Amede kwa bari bo bamufashije iki directing nimba wewe ukoze lancement Kado la verte kumva rivuze Amede gusa ntasubiye no gucishwa mu kanwa yaraduze igitega yagukora sinema mana ariko tugatse no ku mwanya ntwari kirenga urabona ko yaje yacerewe ku mwanya mimi nico sikibazo cha BM twe turi kuri BM tukuntu yakubaguriwe hariya ariko ndaro nk'ijambo ni gucererwa navyo bishaka kuba bitavuye kuri yo byavuye nko kuri staff yagiye ariko ndashaka mumfashe kino kintu wosanga ibyo bintu mwe muri ko muravuga nka credit Amede ubwi watabikunda akaba yavuze ati bino bintu je ntimo binkorera iyo abatabikunda yari kuvuga ngo muvuye kari gikorwa cha IBN BMT muyikure none Amede mwarigeze mwumva yidoga ngo bamufashe nabi singombwa yidoga ashobora no kuba yamutukiye ku mutima ubundi muri kamere ka Amede ni yidoga nibaze kumukurikirana neza ibintu byose ni sawa ikindi naco warigeze ubona Amede ashira mu nda kuri stati shira mu nda ku masete ya Amede no birahari shira mu tuvuga rasema canke imaze gusohoka episode ya mbere arayishize kuri stati iramaze kuja ko kabisa oya yanditse ngo waruzi yuko ijya yejo niho yanditse ngo gusa waruzi yuko mwayimuzi yuko no musisambe ariho kiramundiza kuja kuri YouTube channel na Amede nakwiye kumugarukako Amede acha bugufa karinzi so guca bugufa yo Amede na muri ndahazi baje kwa sabasi mane reka terura intebe ndake voilà na wantu bashaka kutugera Amede ibintu mwe muri ko murabona nk'ubu reka terura intebe uguya kwa murenze
urabyumva oya reka n'ibintu bya Sabasi navyo nyene utavyitagiye vyo agiye kaka kantu mukumve ni kamwe nariko ndavuga Sabasi yarafise umwanya Deni mumve ko mwe ibintu muri ko murashaka kumushiramwe umenga nivyo bahiro watari ivyo ashaka kuko kwa mimi twagarutse yari hagararira inyuma so kuvuga ico bahiro Ahmed uko biriko se nubwo wewe washaka kwishira hasi mugabo arashaka ko BMT ja hejuru ko yarayigwaniye nico nako navuga nimba muvyibuka neza nko kwa mimi yari hagararira inyuma menga acunza umutekano nawe yagiye muri protocol mimi yari yicaye intebe barayimukurako bayishira ku yundi muntu aho ya Ahmed ntiwamukura Ahmed ntiwamukura ku ntebe mande ya Chris Ahmed yari yicaye mande ya Chris intebe mama bayihaye boss wapanga namba bayihaye nde sinuko umuntu bayihaye ayisavye manager wiwe ni wewe ubwo wanamwanguruki ahubwo amendera kuba kugana sinajima yari kuvuga ijambo imbere je kintu mbona bakanaje nekure lance nekure lance kugira uko bagure ndabakubagure mwese tuje twigiye none kana kubatse giti ego giti nakunda kwicara arakunda ibikorwa sana namene nuko akunda ibikorwa yego ariko uko biri kose nk'umuntu aza ku representa group y'igikorwa kuko Ahmed no developa kiya gikorwa kimeze gute ni ikintu kicahereye ko no mwijambo yaravuze ngo ndabona yuko umwanya umbanye muto ndaza kugaruka byinshi ndaza kubivuga ngize gute ngarutse yaragarutse ega je nanje nakangutse kuko ngishika bambwiye bati president w'urubanza ni mihosho rero mugabo naguma mbona amategeko apfa hariya cyari umuntu amenya ko yari cegera yari mu assistant nyuma yinde wa mutipe yaguma agira bijya bintu by'ivyotsi umwe yitano n'abayisilamu mwe guma doza bijya vyotsi umbe karuwo reka twumbe karuwo nyene tumuhe credit kandi yakoze amakosa umugabo zaza we yaraza akampa amategeko ambwira ati none mandi unawe ninde mihosho akambwira ibi umujaba akambwira ahubwo muri comment nyinshi zagarutse bagarutse no ku muntu yitwa mihosho ati uyu mugabo ariko arahagararira imanza nka zino afise ubuhe bumenyi muri sinema none sivyo vyivyo none wewe uza gutora mu president atazi igiheko gute je mihosho je hehe na hehe oya nitugume kuri giheko kuko nakarorero giheko uzi n'abantu bakenasoro nakuze Mungu rebe ryambere yanyuma je mbuzanye muri case danso yari yicaye inyuma yiwanje muri lance yaranyifotoreje ko ndagara ngo yari yakwifotoreje ko kwicara inyuma yawe bisigura ko kwifotoreje ko jewe twaganiriye kuva mu muduga twashikiye rimwe nzoro parika ngana parika nkaje tuvana mu muduga na Iva tuza gushikara duga je ncanja kuri abantu bameze wamusatse ikiganiro udugamo ya hehe na hehe je nasoro hanyuma wicara inyuma yo kugira abonekana mu gafoto kiwe Nsoro nubwo yo batanze ikazimba wewe unzi ne numusumbye izina navyo nzi navyo canke nawe ntunzi mwihakane face to face urumva mani usaje ico namonye Nsoro ari entertaining sana nta mutima mu wabishira ari entertaining ntabwo iyo baba yavuze ngo nazigiye kukumbera tanze ubwo yabivuze ko berazijewe ntagaherano nzoca n'ubundi nabigarukako ibi nkuru ndende kandi n'ubundi umuntu wese azobazi yuko azomvuga bigahera acire birarumbuze ndakuvuga acire munda aracira murangije bati Nsoro the hero ngo bon tibita Nsoro bon ako twemeranye yuko iriya team tube tuvuga no ku bantu bambara bakabegwa iriya team yari yambaye neza ya team ya Nsoro harimo akantu ka creativity mu kwambara ari tutayibo kava bihakanati ya bari bambaye ibintu by'ikisoda bifise aho bihuriye n'ivy'igiri sirikare stile nyene z'abantu bakunda inyamiramabi nagiye numve ko navyo bihakana ngo ni uyoboye game no bari none bibaza bari babereye kunsumvya wewe ni mu bantu bari babereye gusumya na Mimi yateguye urubanza oya usibye ko nambaye isheneti zimvye nta kindi kintu nova kidasanzwe tunaye nambaye ikiguri jana ikirato naye nambaye ikiguri jana $1 kicera cibuke neza ijana $1 se kuri giheko niki none cyane sawa ijana $1 se sawa mu nkundire dushimira mushiki wacu kabiri kose Mimi he yavutse ubwira kabira avuka neza yakoze ransema y'amateka imbere yuko tuhava yarasema nziza ariko ntaze asubire gukoresha yabayenze ko no kumemba je yaramenze sawa uyu mugabo reka regeranya n'amafaranga menshi mu kanwa bijya bintu byo gutora abantu batari muri sinema ukabashira ku muryango nibaze abisubire igituma nimwe nabivuga nabisubirako byarigarukije no kwa Fanny bajya nabo ni babato no muri sinema oya isinema ya sinema ya neje ko nashitse bahita banyambika umuringa erega je nico igiye ko nshaka komenya gihe ko wamugabo nimbona ugera hano bakaguhagarika wosanga izina ryawe rikijegajega umugani w'abandi kubera ko legend je yashitse ku muryango mbona kwande kwa Fanny akihashika baba bamukubise VIP jewe ku maboko je kwa Fanny wanashaka je ntiwansubije inyuma
sivyo nta nubwo nta bari kumera mu gusubiza wari mu ba sponsors je nayo muri team sivyo amazina anje yarariyo hariya sivyo mugabo basubije inyuma Amede na Kado na Chris na Nyama ivyo vyonge birasubira muri Lance Mimi BMT muyirabe neza rero Nyama yabaye bifadikanye BMT yicunge none yadakubaze nimbuvuga ngo ni kwera izina riba rikiri hasi Kado ntibamuzi Amede ntibamuzi Chris ntibamuzi nabahe abantu batigise ku matele gusumba abo bantu gutu ushobora gusubiza inyuma abo bantu oya ahubwo Chris nawe birantangaje kuko ari mu bantu bifotoje kuri yabo ahabwa abo bantu twagiye kwifoteza kuri Pampers na Cotex Chris yifoteza kuri Cotex naza kwifoto ishire umujama bagacha turimo turatego iyo Lance bagacha musubiza inyuma rero gacwafanye nakubwira ngo kwifotoreza kuri Cotex nibisigura kuca winjira ku buntu mu gitegeko rihari ryuko winjira urisha kano kantu mukumve mwabagabo ese kugira izina bivuze ko ucuviyora amategeko sanze hano umviza ndakubwire wewe Dico suko rero byari bikwiye kugenda suko byari bikwiye kugenda muve ni kweki ntabwo twese twambaye Cotex ahubwo nta mafaranga bari muze kuri yehuya isikwera amahera kuri jewe ndi nje nk'umusine hasi cyangwa nje nk'umuntu dukora akazi kamwe gushigikira igikorwa waciwawe ico cyonye nico hariho abakugira bazi haje bo bari mugabo je naje kugira ndagushigikira kandi burya ntuburi siha yuko nza gusoka nakoze ikintu sasa mu gihe amategeko y'uwo muntu riratigeze yemerejwe akavuga ati uwuri wese utegereza kwinjira urisha ugacuza witwaje izina n'icuri ukumva yo kuza kwinjira utarisha nugira uviyo itegeko ryiwe reka ndakubaze niba iryo tegeko rihari kawaita rikaba rihari uwo muntu yashizeho itegeko rikwiye canke yahurudutse mbaza nkubaza oya we ni ngona kubaza we nk'umuntu usanzwe umenya ama evenema kandi nk'umuntu ubona imbono yakazoza yiki ya cinema nivyo urutonde rurakenewe sivyo urutonde rurakenewe bose urakoma na cinema iguma yago ubu wovuga ati BMT injira ko kwakibego mbekibego oya très Remy company injira baza tabi hane simpa irimo abantu nk'ibihumbi binga baja mu modoka hari zibiri ntizuzuma nakubali nasuza dino wabone nginga ugachiza nabakavuye tuje wese yinjira oya bari na Esther nishi yazanye abarenze abo bamubwiye yasubiye inyuma akeza nishi ntigeza performing ntumbwira akeza net simpa umbiza nkubwira akeza net yarasubizwe inyuma umbiza nkubwira kuntu isubizwe inyuma sukundi byari organize banashaka ko no muri team y'aba sponsor baguha abantu babiri winjira ari wewe n'ubundi muntu umwe nimba ubuze ngo dukeneye ko haza team kanaka determine igitigiri mugabo ntihaze team yose ngo isubitse inyuma tumubwo ati hinjira abana baserukire team abandi bari urumva mugabo habeho korohereza abantu mukora akazi biratayisoni kumva yuko wowe uri Fanny Lavine Amede yafashije kuvugitangura cinema ugacho sohora Amede we muri cinema yawe ni Fanny yamusohoye none si saba no Fanny yarahagurutse imbere aho sawa si Fanny ntiyo kubaka ivyo bintu none gute wowe utokubaho ivyo bintu ukacishira abantu bokubaka ibintu nawe utokubaho none ikosa sinzi ngo narishira kuri Fanny cyangwa kuri Norask nimo ndavuga ati uyu muntu ushira ku muryango atazi Amede nico yagufashije we mushya muri timu yawe nkanda atazi kai muryango nako saramwe bari bafise ko barafise liste barabako jewe nta n'ikintu navuze bambwiye ati ingo tukwambike reka ndakubaza Amede yagiye yaritumiye je baramutumiye Amede baramutumiye nima baramutumiye wowe ukaba uri ku muryango utazi abantu batumiye uri mu bintu uzi cyangwa wahurudutse bereka ikosa niri ngaho Amede yajanye n'abantu bangahe mbabajanye bose baratumiwe yagiye nawe na Chris Chris ari muri BMT Chris yatumiwe ukwiwe je nibaza yuko Chris yatumiwe ukwiwe bajyana baba batumira aza nka team je nibaza ko BMT yoba yatumiye nka BMT ku giti cayo hanyuma BMT yashitse ihashikira kumwe n'abandi bantu batari muri BMT bayibwira bati ategeza kwinjira abantu muri BMT bonyene nivyo ndiko ndibaza sukoro byagenze Amede jewe nasanze agiye yawuri muri piscine ambwiye ati jewe ukurunakaniye ukurunakaniye ranse oya atoye nyama kizina jimana fuwe nyama n'abasohotsi nuguti mwisho abona ko ataklimatizeri yari ihari ariko nyama yarafite tike ya VIP we yarayifise asohotse asanga Amede bamujujuze ati ntuva ngaha yo nyama baratirika basi ndaguhe pole ngo dakugura amazi urindirire ko tuje kugicira imbere turabe ko bikunda je ranye cyashika mu ivyo bihe shika bagiye hamwe inyuma namutelefone Amede namwe ngo turi inyuma ngiye nsanga amosozi yabishe twebwe twamuyibarire yaba nabwo ati none duhamagare ntare cyangwa Fanny banzureke turaciruhutsa reka twaje kwinjira mu nyuma
mbona nubundi bavuze ngo ushaka kutweka amatike yacu akavuga uvuga ati kwa mukobwa wawe none ushaka amatike kije ati wamenye ico turi kwe navuga ati mwabo muri kumwe nabuzi uri ngaho utazi abantu turi kumwe iyo aba nundi ubwo ari kubura hagurutsa abantu bari hariya kugira ngo babe baricaye waragiye kurorera ibintu bita teatre naraziravye hariho umwanya wo kwinjiza abo bita abafana akabara kanya kanyuma ko kugira ngo abadafise amafaranga bamwe baba bari ku madirisha bageze kanya kabafana abakinyi ba sinema basigaye bavyimbye urana nka Remi Nice akarorero Remi Nice yakoze sinema nyamba yitwa Kibego aheruka gusuzugura Iva amuhana n'imbwa Kibegwa ujya rose sinema irose views ejo hirya ejo igihumi akirose wo kwa Sami Kibego Remi Nice so yakoranye na Kadora Vere uyu aheruka guhana ijya yonyene niyo sinema yakoze mugabo Iva amubwiye ati ndashaka kugushigikira mu bikorwa vyawe nimba uzoronka time uzombwiye ndagushigikire mu bikorwa vyawe urazi Kibego ingene yamubwiye ngo reka ndaguha nimero uze kwandikira uyu muntu acaguha email iyo email uzokwandikira ko secretary aguhe ajwe wiwe uwo mwajwe wiwe azoca guha nimero uzoca ko kugira ngo baguhe umwanya uzoza kubimariza bobo class geko Remi Nice ego dakese nabuja bwa Remi ana kugira akagaheba basinde yase mufise kahiti zaba vyuzi igihumbi nana Remi eka ninumi canke bitahuye gose araciye bugufi Remi kandi nawe n'umuntu w'urutonde mare mwerumva ikibazo ro mwemi mu cya kintu by'akavuyo Drebere ni je ni kiriko nashaka mu mfasha ubwo ntizohava tuvanga abantu baragara kandi bariko baritahura uburyo bakwiye gukora buri professionnel ku rutonde ubwo rutonde rero Remi nimba afise secrétaire na email n'umuhajwe hamwe n'umwanya Remi nimba afise secrétaire ushaka ko muvugana direct gute hiti muri ngo mwashaka kwihadira ko zirari wewe mwashaka kuvyimba gusumba ibikorwa vyawe ibi oya mbere kana kwazere nini wewe urimo urakora kugira ngo umenyekane gusumba ibikorwa vyawe canke ibikorwa bimenyekane hanyuma umuntu azomenya ibikorwa zifuza kumenya umuntu yakoze none nimba rema abona ibikorwa vyiwe vyamusumbye reka izina rigendere ko nyene vyamusumbye none nta bantu nawe amatima ngaho arifuza gukinisha Kadora Vere ntibamurongo none nitwe ubwego rwa Remi twarakumvise yavuze ko ari wa mbere yakoze sinema izimye mu Burundi miliyoni 5 aho na Kado yararimwe none Kado wenye turazi naja musi ya zibiri nukuvuga kuri tele nimba barariye agakota ivyuma agapanga n'inzu ntivyarenze miliyoni 3 kandi niyo sinema ya mbere ama déplacement n'ibiki byose miliyoni 5 naza kwitwa sinema ya mbere zimwe turaza gusanga none siko yavuze abivugenga Remi Nice imagira rero ari sawa gute Remi ari branding cyane gusumba kino n'abandi babigendinge atwe dukeneye abantu bibrandinga mbere mi muri iransema ya Fanny nawe yarahari baramusohoye nawe yarasohoye my god wewe rero sinemwe byo kuvanga araza kwinjira ati ata Sami director wiwe niwe yaje kuza mu nyuma baramwemeye arinjira ubafana ariko ikindi kintu nibaza mutari ko muragerako bigenda gute nk'uwo Remi muri ko muravuga yuko ari brand kazi agere ku muryango aburi ibihumbi 10 byo kuri hango yiki question yo kurira hari n'uza atanya envelope ya marake na marake mugabo akavuga ati ndaza guterera umukorege wiwanje donc yampaye cubahiro rero wowe umuntu muhaye cubahiro ushitse ugacusuzugurwa mani turabantu dufise umutima w'inyama nta hantu namwe uza gukura kuvuga ati nayingiye gutanga sponsor nk'iya 500,000 nsubizwa inyuma kubera 10,000 aba bantu ntibafise nta rukundo ruriho muri sinema nije ndashaka kumfasha kano kantu kwikura agasuzuguro muri iyo ka nuko wasubira inyuma canke wokura mu mufuka ibihumbi 10 kavuga ati ndayarisha ninje kubera ko bazi uburemere buri mu gutegura sinema kubera bazi n'amafaranga agenda muri sinema nibo bakagombye bwo gushikikira mu guha amafaranga gusubira presence exactly je ndi ku ruhande rw'uno mugabo urabona ikindi ihe kumba bari oya ndi ku ruhande rw'ibintu Reni nari karavu ibintu Reni nari mwaravuga utegeza kwishigikira kubera nta bose baragusohora reka negure ranse muzora abantu biremereye bibagusohora reka tugaruka kunya naho gore urasohora ikinyamakuru kiba cyahageze ubwa dukuye amakuru yimbitse uko kuntu umugabo azagatanga amafaranga ntatange direct ngo baraza kuvugana ubwo aratanga kwi je mu binobesha unyibukije akantu giheko tukavuge kuko numvise byose ubivuga ngo maze imisi wiyemeza abantu ngo bahaye ni intererano ukabigaherera kuri stage inbox baza kukwishuza ntubishure nuko ugira imana abakabara bagumya banga nabanyebanga nako
mukuru wanje arakubwiza ashobora no kuba bagumya abanga ariko ni nabo amahera mba nemeye hajya n'amahera makenya ntohemukira tubivuge amahera nemeye menshi nanga turi muri stage ya muri namuhaye umuriyoni wemereye amete turi muri nta miliyoni yari 500,000 yari 5 namwemeye 500 na sabasi 5 wala yarishe kweli tuwa telefone ujya miliyoni wala telefone oya tu mu telefone cha 113 niyo yukumburegera ukutawa tela tela mu telefone oya tu mu telefone ya 113 ikini nacho nko kwa mimi sinigeze mvuga igitigi amede namwemeye namuhaye twasi mimi nawe nongera ko kuyo nayo namuhaye ategura evenement ntashimye kuvuga nubwo mimi waramuhaye nk'umuliyoni ntimwari kuyemera mimi naramufashe muca muvuga ngo namufashe kwa umudemo wanje kumbe ni sister muri group kazima nawe ako kantu kazi nico gituma nasi kwigwa ndayavuga byari guhungabanya abana bari nkayo kwa fani yose ntabwo twigeze tuvuga ngo turamansiyo gusa mwabonye urugo ko yari hari ya ni biganiro by'amatima abiri yavuganye betimu yanje koriki bagute kwanza one simpa ikoriki ahubwo nyene turakubajije hajya one simpa ikoriki wibaza ko ikoriki ni hafi ya ntayo ofete mwari bintu mutazi ariko mukwiye kubimenya utanga amatike y'indege nawe oya one simpaya nimba basi utembereza ingenzi mu gihugu hagati nimba uko igikorwa nkagishigikira nukuvuga ndi muri cinema ndo mukinya wa cinema niyo company ni yanje nimba idakora cinema uyu munsi izo zikorejo nimba idaspo canke dufata siko sponsoriza cinema ni mukore mute ndabasponsorita mukomeze mu sponsorize n'amaransema mbona yabaye menshi bwana legend uradukuriye gato mwa bino bintu ano maransema ari karabo musubirizo urabona heza gatahiye agatanga izihe nyungu muri kino gisata ubona yuko tuvugira umwanya munini je nigeze kuvuga ati burya boshaka abakinyi ba cinema bofata bakaja hamwe bagiye hamwe siniko nabamagana muri BMT mugabo bakagombye ubundi imbona kazoza ya BMT nagiye gusanga ari bavuga ko ari ni Burundian movies talent ya no kuvuga yuko mu Burundi aba cinema yose y'u Burundi umva ko yakagombye gukoranira hamwe kandi ugiye kuraba igikorwa BMT organize aba bakinyi ba sinema benshi baraza bakaja mu nagaye mvuge yuko rero mu bisanzwe abantu benshi aya malancement bagiye kuyafatira kuri BMT niwe yakomeje ibintu by'amalancement mbere wanagomba ugiye kuraba ukihweza ahantu henshi BMT yagiye ikorera amalancement izindi zagenda zikurikira nizo sare niwe bagenda bakurikira kandi rero sinavuga ngo ni igikorwa kibi ariko ni byiza mbere wanagomba sinzi ko mu jambo ujya muri lancement ya Nshira Munda ujya mu boss wa Fangasi ndetse n'ujya Eric Tayer bose bahuje kwijambo rivuga ngo kujya hamwe chance kwereka ikintu giye kwa karavuga cyo gupinzanya wese umenga ari karere kari nguvuzi ano gupinzanya akarore naguciriyemo na bedisi muri susedinire ko kujya ari uguhimba ari ubugiri sukuma na muri susedinire ngo uvuye bedisi nakwebeja muri susedinire na neni bedisi cyane ni bedisi niwe enda boss wiwe ngo tukenana ushaka baje wewe aho sare twagiyemo muri lancement yabo turabantu 9 Moria sinema yabo barasije ubwa mbere ntuze ubwa mbere hari muri ville kamevya ikomeye wajyamo Dico ubu tuzogenda arama Dico tuzogenda reka ndewe rero nimwe nditwakwisa barakomeye banyemera amafaranga menshi nibo bambere batanguye bambwe bazoma amahera menshi bigeze no kuba ikibazo gusijya sare kuri sociedine to nabivugisha ukuri ni noye ariko fani yarayikubisa arayuzuza no kubona ni noye ya fani ni no kugego rwa fani wanashaka fani jewe nanzi kwa kose sare ntiri gusa ariko hari abandi bantu botegura lancement ntibayuzuza ijya benshi hano Moria izo yuzuza we nyamuravuze neza na nyamari muri Moria nyama yifishe mu biganza yari muri Moria nabonye yaje muri Azema baye umupira wakira wanotse Dico wakera noze last asha ntacho reka utega ngo bari kwara mimini yazoba
oya jeno wamaye kubera nawe notse okay ari oya kameme nigiko ariko na BM tiraza kubihari negeza kadora vere ni yari oya ni wumve nzoza apana nko kubera nakahari nka honest impa ariko ninde sacha zoza hajya kuri yo lancement rigiye barakubwira namye nda ama post ya mori ya cheno barakubwira ati iyi niyo lancement itari bwabeho mu gihugu igiribe mijya sarija igiribe isa itagira climatiser ijya sona none bayambitsemo wosanye n'undwe bariko barayishiramo wosanye n'undwe bariko barayishiramo kubwamo ibintu byiza nka no aske ndakese byaramunaniye ko ajya ashira na vendrateur ahantu hatagira na air condition erega no raske ashobora kubyifuza agaheregwa ariko mori urayizi uzi ingodo ya mori ya cheno tureke ivyo none ingodo wowe uzogenda gushiraho station mu hotel ya leta Nambi yosuse dine batubwiye bazo ikorera hanze yakabane we ko batembereye ni mpaka nishaka kuyitwara mu modoka nayo mukapuriza sawe izo modoka zise climatiser tuzoja kuramira mu lancement muzotizane turabe wewe ucumba ugiye mwija sare zagiye imana muri susedinire ntumbwe ngo ugiye korera sema ya mbere gusa niko basanzwe ba promoting ibikorwa byabo naye bavuze ngo igire ngi ya mbere ngikore ngo ntuze ngintore nini wabonye tarurukato ari sinema yabo ya mbere ya sinema yitwa ibigero by'umunyambari by'umwigeme bari by'umuvyeyi nyambari by'umudemu ngo niyo ya mbere ng'izozi zifunika ariko yaragerageje kuri level yabo kabisa ya filme asubiramwe akantu mvuze kuri level yabo yicogiye mugabo none kandi yicogiye ndabira ino heartbeat ramateka igiye gukora rero level yo heartbeat yigiri iberanse mambere ibere muri society wewe rwabone filme ikundwa itarasohoka ino system rwabone filme ivugwa nka heartbeat system dirase ahubwo twe tuze turuba very mind abe n'ikindi kintu ransema abe nta nubwo yigeze itogwa inenge nimwe ariko ubu nta nenge mwayitoye hajyayo iriya yakoze iyakore kwa farasi ariko buryo wowe igakoneza nta nenge iyakore kwa farasi Mungu mugama Jesse onari raziko nashitse ncereyo washitse wakera indege yacu muga abantu bari vraiment bavuga yuko yafunitse uvuze muzijyanije ako gufunika tugahebe ariko tuyiharure mu maransema meza yo bamaze oya tuharure kari yo ransema yakozwe nziza ko nta musine yase yasubijwe inyuma nta n'umuntu yakubitiwe nta n'umuyaga nta sona yari hasi oya ako gutondesha gahava kagorana ibibazo ntibyabuze haro n'imiduga yaciwe ibitansi kubera yari kirasomba abantu baza nayo ngere basubiza hali yahaye oya ibi kwideplasa turabizi yuko mu Burundi cyo kibazo tugiburiye ko twese kubera ikibazo cy'ibito tajo twimba ivyo no biratandukanye no kuza no kuja muri lance mukisanga ugiye muri sona canke bakagusohora naho cyusoka ariko twemere ko ari intambwe idasanzwe iri kirategwa muri sinema kuko bino bintu ni byawo iya babiri ko birakorana urukundo yari ko ari intambwe idasanzwe urukundo none mushaka rundi n'ugwahe kandi mimetegura umviriza uyu muntu umwe wese yemara ko aransema kugira ngo yemeze uyundi niko biriko biragenda yes ariko je nkunda uburyo ariko barashigikira ndabira nkino lancement ya Fanny Kamikazi yarahari aba bakane ba misakane barahari Kamikazi yarahari arashigikira legend yagiye wewe wari uhari Kamikazi babonye ntagize Fanny buke Kamikazi tumvikana yamukubise inoti turafa ku muntu imbere y'abantu yamufata kugira burya Fanny yarakabize ntazonyera atakwiyishuye gute muka yamubwiye ati ati ntuzosoye kwitwa wewe nguri mama rawe wewe hehe na hewe no kuba mama rawe Kamikazi Sandrine nije nakuvyaye none we ni wa mama rawe je nzoca mbandi tatera ucubona kuru wawe ariko tatera kami niko ameze mu bisanzwe wewe ni wagira utamuvugiye havuga uyu ndazi mama muvugiye mvugira mu kinama uravyumva nta kirundi cyo mu kirundo avugiraho anakuchana naye Fanny haja harakabizi narazogira hano azomufaka nawe ariko nyene mwabagabo mwe burya isura ya Fanny mu misi y'intango yarabonetse mu bikorwa bya Kamikazi nako kandi Fanny yarigeze kuvuga yuko yigeze hano nawe Fanny cyambere yagisawe na Kamikazi yaranavuze yuko yafana Kamikazi umwanya munini amuherekeza kuri za airport akiri mu bafana Fanny yaramufana Kamikazi givye arabyiyemerera none ni mama mbere cya mama roja yapfuye This solution kapo yarinzwe. Chana uya noratske na nje tazondo kwegera muri sige. Uya noratske yasanze rijya zina risigeri harabwo ari mu bari hagaze ko. Abantu baca bari hagarara. Rirakora cyane. Ngaba nawe ngaruse gatonya none barazi impamvu yise mama rawo. Sinzi. None noratske yise Fanny. Noratske yise Fanny mama rawo ninde yo muhagara imbere akamuhaririza. Aya na Fanny aravyita.
none negara abavyeyi bafite abana nana bana siyabagira cyo bundi aba bana bageze agiriye muri cinema canke yarabahora oya usanga yararifise kubera mutari mu munsi ni bari bwarimenye twavuze umwanya munini ku maransema twibagirwa ngo sibyo baba ariko bararansa biraheza bikagenda gute ndavuga ano ma films baba bashize hanze mwe mubona gute hari ico biterera canke ni vya bindi nyene oya aje mpinduka mugabo kuri cinema araje mpinduka ko nkubu dufate no bwo tuvuye ku maransema urabona ko plus izo ransema zageze ziraza sinanzi yuko urazi ko witwa Bobo Kijege uramuze muri filime za kera ndamubona komedie ntigeze hagare Bobo Kijege Bobo yabananije ko Dr. ngaho wa Johnson ndamubona ubu naho urazi yuko afite filime yakinije abazungu bazorasa turajuye ikirundi igiswahili cyongereza yanditse ku kirundi harimo abazungu bakina ikirundi Zoraba. Bo, bashaka kuyiraba. Iyo casting yagiyemwe abazungu kubera ko babimerita canke hagiyemwe umuzungu kubera ko nyine aba ari umuzungu mubi. Ashatse kupromotinga barakora nabo mwakijya kigo nyene cyabo cyasatse. Haja ni nabwo ari kwa Argentine kwa Johnson. Mu ba Emmanuel. Oya jecho n'abazoyiransiritse. Ico navuga ko ivyo biraza kuma public kubera abantu bakeneye kumenya ikirundi abazungu kuntu bakabona umuzungu ari karagitinga ikindi naco mugabo niza kurenga imbibe kubera ikirundi cyacana kigera turahazi amweke bashobora kuba bayikoze mu kirundi no mu rundi rurimi bakazoyiransa ari nkunze version zibiri ariko kandi baraza kuba izi zabiye mutwa ziri mu kirundi mugo gasagara bariko barazitraduza mu cyongereza bo nyene ubwabo nuzenya uvuga suti twaje canke aba bazungu bacha commentaire oya wahajya ni diaspora man ndakeseje nta muntu ndabona ariko araba cinema yo mu Burundi ari ahantu hose maze kugenda uretse na cinema hano muziki wo mu Burundi bazi kuba no Burundi uravuga ico gihugu bakiyumvira kibaho tukivuga ngo uzokora cinema international mu Kirundi ngo batotransmit tugiye kwivyo bikorwa ahubwo hari zacabutse man zirahari zimaze kuja none nyine ndi mwariko muravuga ntiriyishwa muri Kenya uhita hagufi none muri Kenya nibo bikirundi lange bantu ibi bihugu bikoresha lange bantu we mbwira muri America festival twakora intore nindi muri America nuko tutararonka okaziyo yo kuyishikana yo wosanga mu ma festival rikoreye ibihe uzosanga ihari yateguwe n'aba barundi nyene Johnny Kay muri iyi leta muri America yitwa gute arafise igihembo yakuye kuri filime yiwa Sumurundi cyateguwe nani nuko nariko ndimo uzofata ibintu mu diaspora tegura ibintu aba diaspora abarundi nyene bategura ibintu bacha bagwigihembo ko yakigwere muri Amerika uvuga ngo Trump yampaye igihembo Johnny Kay boreka basi tugaruke kuri iyo cinema ni fresh bari ngo akora neza kweko cyo bakuri cinema fatiye ku ma cinema agiye arahera nka saba sinkora abona yuko ndahazi yari cinema ndahazi ya kandi novuga yuko ikoze neza ndahazi yarakoze ransema nawe oya niyo bakore mu Kamenge siyo bakore nga kuri centre general muri ya sona yindi naho nyene dukora muri sona abantu barahagarara baraliragwa bamwe baca hanze baca badusoha 12 bijya navyo babikosora ushana yuko arimo arakora ibintu vya fresh kufatike kuba vya mbere nivyo arimo akora urana ko harimo evolution cyo kimwe na hacha yakurikiriye yakurikira ariko rero aberi bamuhaje mugabo ni okay nimbaranse maze ikintu ziriko zirakora mubona guteranse bamwe ko muri iki gitangaza yabivyiki kuri impano yo kwa bere ndowaye bo twavuga yuko yaterereye iki tunovuga dufate ko bavyuze abere mwana ava yaransemo nayo yarose yansema yabaye harabaye makanu kaduga ariko abere nayo kintu nomusaba mu iminsi nabanze areke gukina cyo kimwe na Sami nabantu babiri banze bareke gukina baje muri directing kudirecting aho bara na medemu yarakunda gukina kudirecting aho yarabonye ko gukina navyo abantu bazava muhimba n'ingoga acara bivamo tereka nje hano ndi fo cyane gusumba handi aba turiko turashobora kudirecting avyo barabishoboye baca babanza bavyige nimba batabishoboye kuko nabijya navyo bashoboye barimo navyo bashoboye me abere umbwira ngo ntabyashoboye kubwira ati nije muri je igihugu cyiza abere arabitse ariko Sami nazi urazi wewe watanze ku manuro ubundi abere ikintu gihari abere n'umusatirizi abere arasatira kabisa abere n'umusatirizi yo nasatira ku adasatiriye ku bwa cinema yiwe akaba nk'igihe byo kuna kabarizina yose bakaja hamwe abere yari umuntu yari umukoordinateur akomeye wa cinema kubera bya abere numwubahwa ageze naho yo bageze ngaho mu gihugu cy'u Rwanda naho yinjira Tanzania abere baramwubaha
abere mani amusi tuzomenya agaciro ka abere afise mukamima ngabo Burundi mugogiye kugira agaciro twe twima abere n'agaciro afise musi twakamenye tuzicutse harajya abere ngo arenze imbi baba ari umustar akaze hariya baramwubaha gose nukuvuga abere titre twe afise tuneglige umusi twayimenye tuzicuza imyaka twamufishije ubusa Kanaza bari kanasaza men ugicomo nabere n'ivya sinema gukina nabireka sponsorite canke yinjize mwe n'umukobwa we w'imfura nabonye agera mu maransema abantu yige kwanza ahantu bakavuga ati umugabo kabisa yaribarutse ujya mukobwa arabanze yige kandi ujya mukobwa ari focus sana mu bintu byo gusenga yikundira gusenga iyo shaka kina kwa sabasi ngira akini zo guhimbaza Imana nimba ziba aya kwa kiskuru jembo nabo kubera kumushira mwizi nyamaswa zagimana sijya bana bafana ko barakina kandi bari kwishura ariko haratsi yinji kandi nawe nyene tubanze turinde feedback basi yo kujya tuze tubone gushiramo na hene mutanze yawo ese komengo wabere mu mufiti muhwe gusumba wafana je uko niko ndavugira sister wanje reka ujya mukobwa wabere ni sister wanje yabere ni papa abafani nawe ninde kuri wewe fani n'umukoreke umugore wa mwene wacu narasikiye mwene wacu ni mukuru wanje ubafane ni beresere ngapana bijya bya fiko rifiko kuko yasaze sasa nasema mwari kuvuga zagize impact kugeza no kuricira mu ndo ko zirikira bikora twitege heartbeat nayo nivyo ramuka bigenze neza amateka igiye gukora twitege ibintu bibiri nizo biri cinema ikoze neza kubera nyamademera kabizi zo ni cinema ifise cadrage nziza donc mu buryo buri technique ni sawa mugabo directing yayo uzorira sasa directing yayo uzorira na histoire yayo ishobora kuba ari nziza development urire ni nka bijya byo kwa Norask ijya cinema ya Norask kandi kuno ifise histoire nziza ariko kuno bayi development nabi sindabira abantu arabona nk'ibice bitatu ya mugabe yafatira kuri bigiye wabona idevelopye nabi mugama views iri kiregeranye views sijya twari twiteze gusa reka dushime na ziki nariko ndashaka kumenya ngo uno mukobwa wabo bashize imbere nk'iturufu Asta abantu bariko baramugarukana bavuga bati nariko ndavuga Asta abantu bariko baramugarukana bavuga bati twizere yuko kuri ino nshuro mbaki urageze ko mutankundira ngo mbandanye ko mutankundira ngo mbandanye waruze gute guhura mu masena amwe hagufi n'umuntu yitwa Mimi bagahura na Tabara Tabara basami bakaposho wa musare wa Santreze ninde uyu musaza uyu mupfumu wo muntore Banderas hari ikintu mubona no mwana w'umukobwa biza gutanga mu bijanye no kudugana cyane ko bavuga ngo no mukobwa yarabigerageje biranka kenshi ine wagerageje biranka ni asta nimba tadugijwe na Dico sami ntazomuduza nimba tadugijwe na Dico gaposho ntazomuduza nimba tadugijwe na Dico bedisi ntazomuduza aho afisa abantu babiri bonyene bazomufasha kuizi ariko yaraduze rero oya namwe nakubwira ariko abonekanye muri Everest wewe ikintu ubona ko yakoranye n'abantu bo muri BMT je bizomuduza kuko ni group abantu bose bifuza gukorana nayo kuba kandi yakoranye na Mimi bizomuduza abo bandi zimya Sami naje ku directinga man kandi bavuze ko navyo atavyatsi avyige nona kumeyihatira mu bintu navyo atazi atanumusano birimo biramo ishure yigisha byo ku directinga ngako azoja muri BM rirahari nga azoja muri BM azoja muri academy gaye kwanso ajya yo bavyicira yo bavyicira rimwe zagimana ure mudemu wawe we Dico bizomufasha cyane oyazo wanje vuga ngo no mudemu w'igihugu nakuno mukobwa wewe neni mukorana naca yitwa wanje ni wa Mori naje reka dufate uyu mudemu iyo timu ubereye brand ambassador mwana sinyane amasector no tutatse adikarari ya mahera muri industry ingara rero bizari ijyana umadika ariga gusomesha kubya umviriza wewe mama hera make sure yuko ikintu cyawe gihe kazokivuga nariri nazokivuga na Ahmed niba atakivuga bashaka buragumije uzoyama bayeje ko
abizi ni abimbwira sinzogwa adutemuriye no uriye sumu twakuzigano nage bya bihumbi ijana muhoma murabona byo gura parcelle bujumbura kabisa ibihumbi ijana nta bihumbi ijana usinyira ko bajya uri murazura timu yose nta muntu n'umwe hajya twari gupfa atari wewe nuko ibitavuye kuri we rero reka tugaruke ano muto ujya mu demu iyi sinema yashobora kuzomufasha nimba koko ari sinema yanditse neza kuko wibuke yuko nubundi bamukinishije muri sinema bamugize umunyamakuru sinema baheruka gukora nimba ari friend zone friend zone biza kurangira atabishasha vyiwe tubona nta impact nini byagize nta kintu kimwe yamumariye urabibona ni ukuvuga hajya bari bagerageje kumushaka kuri pana ariko biranka kubera iki imyandikire ariko nta mwanya munini bamuhaye mu gihe iyi bivugwa yuko yanabonetsemo umwanya munini gusumba abana bakuru biwe bayihuriyemo niwo mwaka rero wa mbere yo bagize niwo mwaka mu gihe yoboneka cyane kubasumbya bajya niwo mwaka wa mbere azobagize kuko jewe nzobaraba hajya ndavye umunota umwe iminota ibiri ntarababona nsimbishe niko baraba sinema mu Burundi man ahubwo nimba atari sene byasaba yuko bari ka sene imwe adahuriyemo na Mimi ndahuriramwo na Kado aho niyo batari gufa basimbishije niba baburi minota ibizaje Imana episode navyo nzi neza na makuru y'intango mfise oya naje navyo nzi mugabo ivyo nakubwiye ni analyze n'ivyaba bitagenze uko uzora ibararizo legend nk'umupfumu azwi w'umuhinga uno mukobwa umuhamahirwa ngana gute mubija impamvu ndiko namugaruka ko sinzi ko mubibona uwo menga turanyotewe ubundi mukobwa nyuma yabo twamenye aduga aje kwa zino leva abandi bariko barakinirako sinzi ko mubibona bakanyana bari na se ntibagera hano hantu aba bakijuru ntibariko barakubita ari hano ngo tubibone nimone ko dukeneye undi mwige makubita binashobotse arenga bahari why not nakubwira uzokubita ikareka aravuga cha Asta sukuvuga yuko ikizotuma aduga ari kubera timu cyangwa bazo bariko barakinana ariko n'imyitwarire yiwe uzuraba abakobwa bariko baragera hejuru uno munsi uzokurikirane comportement zabo uraye mico yabo uko imeze baciye bugufi ariko atarafisa akaru kumengo ari no muswahili basi abahinga bavuga yuko iyo uriko rondera celebrity urondera kumenyekana wiyereka bose aho hantu wiyereka bose hanyuma umaze kumenyekana ukinyegeza bose ndakwivuga rero abastari bo ngaho iwacu mu Burundi binyegeza hataragera bagaca baherayo newe winyegeza abantu takakanura kumvise wiyo kiriko uraduga urondeza wiyereka bose umaze gufatisha uca winyegeza bose aba rero binyegeza bose ukuvuga wewe usirondeze tutangura kwinyegeza atatangura kwinyegeza rero hakiri kare bataranamubona acaguma mu nguni rero urumva kugira veyo rero bidasaba ko ahindura imyitwarire arambabarira mugo birasaba ko agenda buke akitwara nk'umuntu rero agenda arabe Mimi ingene yitwara agenda arabe Kado ingene yitwara afatira umuntu utagira umumodo tuma mudufere basi aduhende kuyitwara neza tumenye ko mengo yitwara neza imyitwarire mibi atuzarereka abo muri team urabona nko kwitwara nabi ntabwo uwo menga urahindukije na karorero ubujore nini yari karabifata ibimwe byo kwinyegeza nyine ataragera urabona ndagwe akarorero nka Kadora Vere burya Kadora Vere niho benya ko afite amafaranga none arayafise hayi Kadora Vere umuguzi atunga komeye none aji wawe urabye icyo ni cyambere uravyumva kigira kabiri ari yavuze ngo afite amahera tuba tumva ya mafaranga nyene umuntu ari umugwiza atunga twigeze kugendana urana fisa abagwiza atunga nabitora n'imani none utagenda n'umugwiza atunga ucigendana ni yene utiri kubona umugwiza atunga n'ubu muricaranye ayo ni mbesi umugabo w'amashanete agurwa amamiliyoni rero ikintu cyabaye yaciye ambwira ngo shango hari umukinyi umwe wenyine wa sinema w'umukobwa mfana mu buzima bwanjye ngo na nimero yiwe nayifise ngo ariko izina ryiwe ntaryonze niyo nimero yanditse ko ngwi nimero yanditse ko Arnisia ntabyo nzi gusoma yanyeretse ifoto ngo uyu ngo nkaje nsanze nkana karanwera ngo nosanga amarose natekeye yayamariye yo wow Bizibura ngo yamukundiye inyifato Kado urazi kintu yambwiye yamukundiye none educated afise coaching urazi kintu yambwiye yamukundiye none yambwiye ngo ari simple ntomenya ko ari umustar coaching yani muri make nakayana en fait none ugira ngo Kado chaza kuvyimba muri lancement ameda mwaterura mw'intebe kandi ari wari mwana mu coaching ari wari mwana room nimwe nakubwira bisaba coaching wewe ni wabona Bedis agiye kuyitiva akavuga yuko agira sole cinema ya mbere ku isi ugacubona n'urukato nk'izo y'amaduha urumva
bizugura ko none umukinyi wiwe azokwitwara gute si vyumvikana man coaching bavuze niyo coaching niyo kuyibrandinga muri vide reka ko umukobwa azoza aze akompleta abademu bose afite ishaka afise no gukora kandi abinyotewe gusa aba yanamenyekanye nuko yaciye mu nzira mbi umukobwa yitwa Chanceline akina neza bamuhateho kwa Nsoro akina neza ujya mudemu nuko yaciye kwa Nsoro rero kwa Nsoro sinzira nziza kandi rero muri ko muramumenyeramo sinzira nziza yo kumenyekana hoya urana kujya kumenyekana afise rero je ndazi uyu mwaka uzoheramo umuzi kubera je ndafise urusaku nasumye gwantu yaciye heza agira kine cinema agira garagaremwo nziza niyo iyo cinema izomugeza kuri level navuga yuko acaja mwabo bakobwa babiri kuko nubwo afise iyo afise ingeso mbi arazinyegeza nawe ari muri babandi utopfa kumenya ubuzima bwiwe sivyo mu gihe bitazoguma n'ubundi kubera kagashari n'igono kabakinyi ba cinema badahuza timu yo barimo ikaci ishaka kumubanda cyane iyo nzira ashaka kwinjiriramwo niyo yibandanye bagakora ikindi gikorwa yabaje gutobo ariko mane wo bishana n'igono ry'abakinyi ba cinema twataho twakwatsinye abakinyi bakundana sivyo bava dukundanye ivyo rukundo ko gwabaye gwinshi muri cinema kubera barashigikirana ubazanye migono namuri kuravuga siko bazumva ko bahana abakinyi bakaja gukina reka kubesha umva nkubwira igiti mwe urukundo rundi mwipfuza rurenze uko abantu bicarana bakora mu manasema n'ugwaye ngara kwereka mukundane mwambikana ime je ndashaka kuza muri rasema kujyanda ukuntu nza guseba erega nabandi nuko bakundanye burya Alikiba aza muri show ya Monde aryohewe yumva ko yotwikika biya bajya nabagwiza tunga arengezi sinzi ko naza yo kwa arengezi tudushaye twa desa bajya bajamo Kiba kuza muri show ya Monde nabibonye akunda kuza kwa Harmonize iwera n'abajamo oyi by'abasani bo musani murakundana kuko hariho level ugera mu kabutagipambanira ubwo busho ku mahera bajya bajama bamaze kugera gusa twebwe udashobora kuza muri rasema yawe Dico kugira ngo ndabukuntu seba none Dico ni brand nakarora kana kubaza muri Kiramunda Fanny yamaze iminota ingahe muri sale none nimba afatiriwe n'ibindi bikorwa acareka kubijamo ngo yereke abantu yuko numuvye hajya rero uvuge ko wasigaye ingumba rero man abajene Marie man ina n'umujene Marie Fanny Lavine imyaka ijana imyaka ijana bakwese yubirenga ngo nabajene hari abantu bavuze ibikorwa byinshi azahana kumva nyene uko atohagoma kuko nawe we waragerageje nko kwa Fanny nk'akarorero legend mu minota ingahe baramubuze muri sale kwa Fanny oya jewe ushaje tuvuga ko ari urwawe ikibazo mfise ni kimwe je na mariage sinje ni gakenje mu mariage kubera ko amasaha batu kandi yaravuye muri VIP mu masaha make yari kuri beach man je sere muri VIP nani muri VIP uyu muzana nawe atinya sona man yari yibereye ku mazi je naramurungura usante nyuma yaransema ko tibereye ku mazi yari yahunze sona rero nayo mba yari yaransema giye yari yahunze ijya sali yashoje nazi yasuye kuyikora ijya baragotiye mu Kamenge twatubeba nabwo Sebastian Sona tumamuzikorera hanze abigere ku ma condition bazi nk'ijya jaride yo kuri Société Nil bafise ecran nziza arabibonye je ecran no hanze n'ubu worabira kiki kandi hanze mani byo hanze ijya jaride bari gushyiramo intebe tukiyicarira nta mvura imwe iragwa muga hanze kurihisha byoca bigorana sinzi na mone yakwizohavirihisha urihishiriza hehe none mone yazobera hanze abajya nabo ni muri sona na hanze arazimvye man oya nyuma nawe ko gukora gukora isuku nukuvuga ijya none ko mu mashoti twama twagikuye ara hajya hanze tuma bagenda ku muryango akaba ariho barihishiriza bana kuvuga ngo umwongure mwazana mana ubajana muri sona ambaye ikoti inugutinga gukubita wamara iminota ingahe cugere umuvuze by'urukundo go muri cinema namye niyumvira hariho akantu ko muri mu baririmbyi n'abakobwa bo muri cinema nivyo baracari bake mugabo rero nagiye gusanga abantu kenshi umuririmbyi agiye kumenyekana kenshi bacamutera inda abo umukobwa ibi bintu byaragiye bivugwa ko cyane babikoramwo n'indirimbo aho ni mu muziki no ku ni wanyu hari wavuzwemwo muri cinema siko bimeze muri cinema siko bimeze ahubwo bivuga ko benshi baza bazifite cyangwa barazivyaye mugabo ari mukobwa muri cinema twahinda wo kwa ina ubuvuba bari kwa muco kwa rigera ngo ariyo bagira bibaruke harundi birukanye mugabo ahubwo muri mengo nyimba yari kwini wanyu muri iwabo ega Dico ni ari hose jewe ndi bageze muri Moria harundi wo muri Moria ninde baba barateye inda
Ariyo bandi. Kuna gushurashura ariyo. Muri muri agency y'umuntu nzi y'umukobwa. Bani mu Mbega Mombasa. yatima horo promoting geze muri Ngozi. Iseke films. Iseke baraje uno ahubwo nari nibagiye abandi nibo bantu bagira bazana igikorwa. Ziba. Abandi mukibagira promoting. Imbere yuko mwaka uhera. Bajya zinagiye Imana batubwizanye kuri Iseke films nibo bantu bazana igikorwa nubwo kito trending cyane kiba kirimo isuku. Iyo iryo suku ntibaduhenze ijya mu application yaje si baduhenze application mbega oya ijya application yari ya fresh na nsoro ako fresh yananiwe no kukuhemba utakuransa rasema ngo Kadezi kiganiro mana yanje nina arira bamufashe yaje avuga ngo je ni muzije umuzizi wa Dico Okay, umuzizi reka tuguce byombe byombe. Asante sana bagenzi warumugisha kubana namwe for real. Kimwe mu biganiro nkoze no mwaka nanje no bana nishimiye Imana yanamfashije ijwi bari bagiye kuriniga nako ryari rigiye je ntawo rishobora akagiripe kambangamiye ariko murumva ko ryavuyemwo ryari muke. Uyu mwaka iyi sama ihere baguhaye Silverman. Icano turimo turagerageza kubosinga turabe yuko nibagira Imana ntizohere bataguhaye sumu. Cyane nibagira Imana ntizohere tutayinyuruje ngo ndabakunda sana, thank you. Dico Entertainment.